Cameraman nyereka ndayiryamyeko. Mama we. Igaco bigitanda. Iyi biryame uyiryamyemo ngo vayo nk'impuzu zimesuye. Hego ndayi. Imodoka yatanzwe no mu Diaspora. Bamwita sa irafise n'amakamera. Ega shatsi inzofe kuva mvuga no nkiyicaramwo. Anshaka ndaryama nkasinzira. Yo muraraye gasifire reka aho haramota abagabo. Imodoka tingana. Iyi modoka hepirivani yaziriyemwe aje gutoreramwo madame wiwe. Kandi nindi wundi aje gutoreramwo madame wiwe. Ariko bataragira iki bataraje mu bukwe. Bataragira etat civil na mariage. Uyo none umva ari madame mutarakora ubukwe. Hariho kugira mariage mu vyiyumviro ataraza patira hezagire. Mukagira mariage nyene mu vyiyumviro mukavugana sheri wanje rega wewe waramaze kuba madame. Urazi yuko abahungu dushobora guhenda bigeme tukababwira ati buri madame kandi ubu rero uramumpaye. Bo ico tuzi ico nuko ndamwakire. Nuwi wawe. Reka abandi bahungu reka numwiteza abandi bahungu. Abandi bahungu haje babona ibya jone bakajugumira. Kubivuze uko reka ndavyemere. Rega sino kwitesha umugisha ushobora gusanga wabirose. Yes ndabaramukije bakunzi ba Star TV 257 murazi ko tutigera tunanirwa mu kubazana amakuru ameze neza cyane. Hari umutipe twa Happy River watunzwe na madame wavuye muri Canada bita Sandy umuririmbyikazi wa gospel. Ariko rero by the way turi kuri airport turarindiye uwo musheri wiwe ariko ebana yambaye ishati y'igitenge kuva mvuga na shati y'igitenge ndambara ngira irazimbye. Cameraman 20 Iva. Uko salama? Safi. Uko poa papa? Unakaza? By the way tuko pamoja na Happy River. Uko bien? Safi sana. Uko uraberewe? Thank you. Wambaye impuzu y'igitenge je kuvuga nta muzi y'igitenge ndamba. Oh. Nuko nyene ndabibona. Okay, by the way nibaza yuko turindiye ava yuko dukora ibindi biganiro bitandukanye na cyane yuko hari watuzanye hano kugira dukore byinshi bitandukanye. Happy River yamaze gushika mu kibanza in the plus. Umukinyi w'amafilme kandi usanzwe gukora na production y'amafilme. Byose kabisa. Umeze fresh no kuririmba. Ibana ubusigaye wambara ibintu vy'amaaje. Kutoka wapi? Alisha kutoka wapi? Iyo gwawe naiva he. Jeva mu Burundi man. Kubera mfise umurundi kazi. Bayimba mu butare buva mu Burundi byose ningahanye. Okay. Happy River mu kazi kiwe yibona hehe jo haza canke aharu no musi niho yahora kuva kera canke hari ikindi kintu caduze kuri canke hari akandi kunguko kariko karaboneka kuri Happy River. Bo mu bisanzwe umwana avutse hariho kwavura gutambuka no kwiruka. Ubuzima bugira impinduka mu bintu byose. Aho twahereye so tukiri turashima Imana ariko ngo umwamikazi wa gospel ngo ari mu rukundo na Happy River ngo niwe madame wiwe niko ndavyumva byabaye ngombwa yuko nza kurondera ugo rusako kuri we kugira tumenye byinshi bitandukanye ninagupostinga muri kumwe kugira sinzomfungwe canke undi azofungwa. Ubu kugira umfate gutya ndakwemerere so ari urukundo rwabitumye. Oya hari urukundo nyene rwa vrai nyene. Iyo batarukundo ruhari nivyari gukunda gufata imodoka tingana. Iyi modoka Happy River yaziriyemwe aje gutoreramwo madame wiwe. Kandi nindi wundi aje gutoreramwo madame wiwe. Ariko bataragira iki bataraje mu bukwe. Bataragira etat civil na mariage. Uyo none umva ari madame mutarakora ubukwe. Hariho kugira mariage mu vyiyumviro ataraza patira hezagire. Mukagira mariage nyene mu vyiyumviro mukavugana sheri wanje rega wewe waramaze kuba madame. Urazi yuko abahungu dushobora guhenda bigeme tukababwira ati buri madame kandi ubu rero uramumpaye. Bo ico tuzi ico nuko ndamwakire. Nuwi wawe. Reka abandi bahungu reka numwiteza abandi bahungu. Abandi bahungu haje babona ibya jone bakajugumira. Kubivuze uko reka ndavyemere. Rega sino kwitesha umugisha ushobora gusanga wabirose bikaba byo. Uko biri kose gerageje kuri famille yawe mwazanaye na mutoyi wa mwamba impuzu z'ibitenge. Uko mwari mwapanze kugira mushobore kujanisha cyane. Impuzu z'ibitenge ndazikunda cyane kuko sometimes ari usanga uri unique kubera benshi batabikunda ugasanga ni ikintu wahisemo kwambara uri wenyene. Bavuga ati iyo umuntu afise umwigeme bakundana atabarizwa mu gigo cyo Burundi ajyama nka saa 8 saa 9 nka Happy River ajyama sangaje. Jenjama kenshi saa 10 ndiko ndakora production ndi mu kazi. Madame hari umushiri amabugira buce kabisa. Yego. Tumenyere Happy River afise indi modoka atari iyi. None iyi nayo yavuye he? Iyo. Wayikunze? Ayikunze. Ndayigusabiye uzoyigure. Yavuye imodoka we tukuzi ngo si Happy. Vraiment Imana izoyiguhe. Imodoka tukuzi mu modoka wayikunze sana. Imodoka iport umuzi nabonye uzira muri no modoka kananje wankana. Iyo nzimwe ngije hajya. Nasi yo ibe.
uno musi uri kuri zose zaje ku butaka ni nawe yavuye iyo ariko vraiment wenda shaka nari imodoka sibisanzwe hari gihe usanga nyene ari imitahe nyene yavuye ahantu mugabo ukayifata neza imodoka nibisanzwe kabisa zere kugira ngo tuzigenderemo yego kuno musi Epiriva niwe yazanye imodoka nziza nkiyi aje kuraba nde Sandi umwamikazi wa gospel na wundi muntu twabonye azire mu modoka nziza nkiyi kandi no muri filme mboreka ndakubwira ikintu mu bisanzwe iyo umugeni afise urubanza rw'ubukwe ari difference siko bimeze rero uyu n'umusi mukuru wewe rero n'umusi mukuru wawe ure twaje kugufasha umusi mukuru reka kuncanganya umusi mukuru wa mariage usanga umugeni afise imodoka vy'ukuri ishajije sivyo none ni impamvu aba ari umusi wiwe bashaka yerekane difference kuzana imodoka nuko dusanzwe tuzi cameraman nyereka ndayiryamyeko mama we igaco bigitanda yaje gutora umugeni kandi ushaka hari intebe z'indani uraziryamika ega je sindayinjiramo kuva mvuka aho ushaka hari indani uraryamika intebe ukaryama ugasinzira bakugurure winjira banyugururiye basi ni bafana uyu mugabo ibi yavuga ni kuva mvuga sininjira ntayo urinjiramo bona umenga ari igitanda nta materi mu gutaha rero ugire mwiyi yego vraiment oya sishobora ndaramprasa umubodyguard ntacacagira mu yiwanyu wowe winjira basi umubodyguard mwamuzanye kugira ngo wumve urazi gituma nashobora kuyigira mwiyi uzoba uri kumwe deje na sheri wawe usanga vuye ari yakanye irifu agira ahantu hashushe none ninaza nkazana imbeho naho nzoba ndi kumwe na sheri wanje kandi wewe wabikujije rero ni bwo nuwi wawe turabizi kandi rero gace ndakubwira ya much congratulations bro ubaye mu rukundo fresh man ibi binavuga none ko atankumi ndabona ubujumbura nta indi nkumi ndabona uyu turamana kenshi bodyguard sivyo vipi turamana muri maison de production yanje turamana mubaze izo nkuru kwa urumviriza je ngenda kubaza inkuru imwe ninda kuriha akanoti kakazukora riva nyine kava he na musi wigara kubwira ko agiye kuyatora muri ville muri West Union uvugisha ukuri genda kuri banki none kuri banki we kokora ha Riva taratangura gukundana na Sandi hariho konti atarafise yarafise amarundi gusa muri kopeye ubuzigaye ufise ntuzonya konti $1 jewe unzi kuva ryari ega we hagenda nakurikirana ibintu byinshi reka manya oya tindashaka bugure basi hari indani reka manya cameraman tindashaka bugure hari indani ega iyi modoka irarenze bagabo iyi uyiryamyemo ngo uvayo nk'impuzu zimesuye hego ndayi imodoka yatanzwe n'umu Diaspora bamwita sa irafise n'amakamera ega shatsi nzofe kuva mvuga no nkiyicaramwo ashaka ndaryama nkasinzira yo murarabe gasifire rega aho haramota abagabo imodoka Epiriva yaziriyemo yaje gutoramwo sheri wiwe ni nyene urabona uko nimeze ifise televiziyo imbere aho ushaka kuraraba Liverpool na Barcelona cyangwa karaba Real na FC Barcelona reka yogenda nkaca ngonga Yesu ko biri kose reba kunzi ba Star TV 257 kandi akoresha n'umuntu afise ibintu binini Riva reka ndamvuga ati much respect bandanya akazi kawe ndakwifuriza iterambere mu kazi kawe tuba twifuza ko mutera imbere abantu bariko baradukikara abakunzi ba Star TV bashobora kuba batazi Epiriva ni cyakinira hehe of course ufise ahantu henshi umaze gukina waragiye muri featuring zitandukanye bivanye n'akazi kawe ka filme ariko umuntu ariko aradukurikirana hari gihe bayakunze n'iriba bamenye no shirt wambaye akavuga ati reka ngende kuraba hakinira tumusange hehe nibaza ko aho nkinira ntibikenewe cyane ko bamenya ngo akinira he kugira baraye ibikorwa byawe burya nubwo uje igikorwa wakinyugwana bro umva ndakubwira ikintu ugiye gufungura muri restaurant sivyo ifungurwa bagwaye ziba ziryoshe si ngombwa ngo umenye iyo zatekewe rero kubera tuba amafilime ameze neza ni sawa si ngombwa bamenye iyo tuzikinira ahubwo bijya tuba amafilime menshi twarabibonye bro reka kuducanganya turazi kukina neza urakazi nkinira mu maison de passage niho nkorera amafilime okay channel ya YouTube niho dushaka kumenya aho ibikorwa bije urakaze man channel ya YouTube urakaze none nakaze ga man jewe none mugihe akazi reka batazi ko akazi bamenye ko akazi channel ya YouTube nzoyimenyesha vuba cyane gusa ubu ivyo nkikora ndafise abo nshubaka hama mu nyuma ninabona nkujije none sabo nyene dushaka uri kurubaka turabe basi ko bageze gushira amabanga andika Sandi ndo w'Imana cubana filime sanitaire wavyumvise kwace tuja kwa Sandi kumusheri wiwe Sandi reka renda kubwira aho wibagiye Sandi Umoja TV naho nibagire subscribe ko warohibaje gira subscribe
Okay, hamwe na hidden talent one nibaza ko ibintu ni sawa vraiment. Sebo kandi merci turabashimiye ko namwe twitaye wego. Oh manager wawe nawe ari he? Ega nawe ntajye usanga kura ko nawe n'amajana 2 amajana 3. Manager wa Ipiriva. Nawe mwaje mwaberewe bashega mwe muraduhenda twe tukaza twiyambariye amantu zenya. Amahuzi yo kuri tele. Papa ni yaje? Salama. Nawe ngo numva ngo akanoti ngo nikakugwa nabi. Yego Yo karungitswe ngo hari ngo usanga urana kujya kuri mikashe bakurako ajya anya abantu zenya bajya abantu usanga bakora mu byari mikashe we numva ngo nawe inoti ngirungitswe ngo hari ko yiwa igiceri ciwawe irungitswe vuye ivuye hariya muri Canada umeze neza bro umeze neza biri gute none ni sawa bobare nariko ndagucanganya none ngirene nibyica ushobora kuyica muga bivanye no kuntu wanampamagaye honyene wampamagaye nk'umuntu naguvuza ati papa karibu sana ati we manager manager urazi ico bisigura batubwiye ngo uri manager wa Happy urazi ico bisigura none manager tuzi ko ari umuntu abahagarira ibikorwa by'umuntu kandi bisigura ko manager abafise akanoti bisigura ko akanoti kava hariya kagaci wawe kagaca kanyika kuri uno mutipe sawa ntacyo urashobora kumbaza bishobora kumbaza umeze neza ariko jemeze neza ibikorwa by'uno mutipe ubibona gute meze neza bya sandi navyo bya sandi ntacyo nshobora kubivuga ko nawe nyene ubwo wagera shike urashobora kubimwibariza akagira icyo kubivuzeko mugani wambaza ibikorwa bya riva ndagira icyo ndabivuzeko bya sandi navyuzi nta byinshi no bivugako niyo mpamvu ndakubwiye uko kuri riva none uri kumutegura gute aho wasanze ari ntihakiri canke byaramunaniye kubera ko uri umwigisha ari gushobora kwigisha umunyeshuri ugasanga uramubwira implicit ko ari D akaguma avuga true Iba ivyo wamubwiye yarabikwirikije canke biracamucanga nyene nibaza yuko nawe uvyibonera ivyinshi wabibonye numvise ari vyagutangaje imodoka yagutangaje ari ibintu vyinshi vyagutangaje ibyo vyagutangaje byose nako kazi turimo urazi rero kuva mvuga no nkija muri no modoka yego umuteparakazi kora cyane rero kugira ngo namwe muzoze ariyo muzoza muza mu muje gutora amakuru yo cameraman atamvyura sinavaye oya pole sana wumva bitarenze ariko naza kubaza ibikorwa vya sandi ni vyinshi cyane reka ndakubaze basi ikibazo cyane mace ngenda hepe uyu mugabo aronderiye bazaba nabo bacapa neza reka maze ndakubaza ikibazo cyane rindira kure ijya foto barafise surprise baje kumugira sandi nibazane none nasho ibibazo ntubindundeko byose ibibazo ikibazo cyane abakene ibibazo ni benshi ikibazo cyane makivuguko